umugabo asigase na nyina abana n'umugore wiwe ababiri babe umubiri umwe. Ubuyoboke bwo mu mubano w'umugabo n'umugore ni bwinshi n'ubwera, kandi mu kugira harimo ubwiza n'ubuhigwe, mu byiza no mu bibi, mu binezera no mu ishavu, mu marushwa no mu buhigwe bafashanye muri byose. Ibyo mu kubigira amaganya arageruka, kandi ibinezero byo mu bugingo n'amahoro iwabo n'ubuhigwe bwo mu muryango iragwira, kandi amahirwe yose abwizwa n'imbabazi n'umunezero by'Imana. Ibyo byabaye kugira ngo ibirufatiro byite ku mwana w'umugabo n'umugore ubu waheze kuwe bagenzi babereze isezerano ryayo aha imbere y'inyonga z'Imana n'irya n'ini z'abagenzi kugira ngo amasezerano bayagire baramuzigana mitima yacu yuko ushaka gukunda Kamurenga Evariste nk'umugabo wawe w'isezerano mu muhigwa no mu magorwa umuyobokera ukwamaho kose. Ubyemera vuga uti ndabyemeye, ubyanse uravuga uti ndabyanse. Vuga ndabyemeye rwose. Murabana nemeye icese ko
Chesepo Ndayisenga Frediane Ndayisenga Frediane abaye umugore wanje w'isezerano abaye umukenyezi wanje w'isezerano nzora ndamukunda nzokwama ndamukunda ndamufasha ndamurinde neza mu minsi mibi no mu minsi myiza no mu minsi mibi umunezero kimwe no mu magorwa kimwe no mu munezero mu gahimbo kimwe no mu nzara kimwe no mu gahimbo dukomeye canke turwaye canke dukomeye turonse abana canke tutabaronse kugeza tuzotandukanywa n'urupfu dutandukanijwe n'urupfu. Amen, amen. Jewe Ndayisenga Frediane Nemeye Cheseko Kamurenga Evariste abaye umugabo wanje w'isezerano nzora ndamukunda ndamufasha ndamurinda neza mu minsi myiza no mu minsi mibi mu munezero kimwe no mu magorwa mu gahimbo kimwe no mu nzara dukomeye cyane turwaye turonse abana cyane tutabarose kugeza aho tuzotandukanywa n'urupfu. Ubu tugeze mu mwanya wo kwambikana impeta. Iyi mpeta ibaye ikimenyetso cy'uko niyemeje kukwigura no kugukunda. Mu izina rya Data twese, n'iry'Umwana, n'irya Mpwemu Yera. Wewe Kamurenga Evariste, iyi mpeta ibaye ikimenyetso cy'uko nemeye kukwigura no kugukunda. Mu izina rya Data twese, n'iry'Umwana, n'irya Mpwemu Yera. No gusubira inyuma ngo noye kugukurikira kuko aho uzoja ariho nzoja kandi aho uzorara ariho nzorara ihanga ryawe niryo rizoba ihanga ryanje imana yawe nizoba imana yanje umugore wa Kamurenga Evariste dusabe pasiteri ugupfukamiye Imana bashaka yuko baha umugisha apfukamye ngaha bizeye neza yuko bakunda kandi yuko ari we wabaye imbere yabo kugeza uyu munsi kugira ngo amasezerano basezeranye imbere yawe amasezerano yemeza rwose yuko bakundana kandi yuko bakunda nuko Mana baha umugisha turasabira kugira ngo umugisha wawe amahoro ava muri wewe n'urukundo rwinshi rwawe rwe muri bo kandi rwe uyu munsi abaye umwe bazagukorera Mana kandi bazokubahe kandi mu rugo rwabo rurangwa n'umugisha n'amahoro n'ubugwaneza tuzaba izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.
kuyabona. Evariste umuhungu wa Kamurenga Corneille na Mbonimpa Elsie yavukiye Shebati muri mu 1980 komine Butaganzwa intara ya Kayanza, na Ndayisenga Frediane umukobwa wa Ndayishimiye Ernest na Nsabimana Monique yavukiye ku musozi Kigume itariki 1987 komine Gatara na intara ya Kayanza. Twemeye gushingiranwa nk'uko amategeko y'ishengero n'igihugu avyemeza kuri itariki ya 12 z'ukwicenda umwaka wa 2009. Basinye n'ivyabona by'umuhungu, hasinye Niyonizigiye Janvier, cyabona cy'umugeni hasinye Ntibwirizwa Genevieve, kubw'ishengero hasinye Pasteur Geoffrey Ndagijimana. Katugira tubahe iyi certificat kugira ngo ibabere icemezo cy'ukukwe bwanyu bwabereye ngaho. Iyi nayo turayiha murongozi ayibika mu ishengero kugira ngo uzobituma